Mwiriwe neza bakundwa nshuti zanje bene data muri ngaha. Aha mu gisagara ca Curitiba muri Repubulika ya Brezil. Kuri jewe n'umugisha n'ihigwe rikomeye kubana namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire umwanya w'ikiyago, tuyage ku ijambo ry'Imana no ku mugambi wayo, integuro yayo ihwanye n'iki gihe ca nyuma. Nico gituma ngomba gusoma mu Baroma ikigabane c'8 kuva ku murongo wa 35 ukabandanya kugeza ku wa 39. Aha tubwira hati: ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa canke n'ivyago canke n'uguhamwa canke n'inzara canke n'ukwambara ubusa canke n'ukuba mwirinde canke n'inkota? Nk'uko handitswe ngo twirigwa twicwa bakuduhora, twagereranijwe n'intama z'imbagwa. Ariko muri ivyo vyose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Kuko menye neza ntabikekeranya yuko naho goba urupfu canke ubugingo canke abamarayika canke abaganza canke ibiriho canke ibizoza canke abafise ubushobozi canke uburebure bw'igihagararo canke uburebure bw'amajepfo canke ikindi caremwe cose, atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Dusome kandi no mu Baheburayo ikigabane ca 5. Reka kandi dusome n'ikindi gisomwa, ikindi canditswe cyo mu Baheburayo arico ari ngirakamaro cyane kuri twebwe, kandi ico canditswe turakeneye kukimenya neza kugira ngo dushobore gutahura igituma turi kuri uyu mubumbe w'isi. Ico canditswe ni ahatubwira yuko Kristo yari kuzozana abana benshi akabashira mu bwiza, akabaha ubwiza. Reka turabe ico canditse aho kiri. Ni mu kigabane ca 2 umurongo w'9 ukabandanya. Mu Baheburayo haravuga hati: ariko uwacishijwe bugufi akaba munsi y'abamarayika gato, niwe Yesu, tumubona yambitswe ubwiza n'icyubahiro nk'igitsibo kubw'imibabaro y'urupfu, kugira ngo ubuntu bw'Imana butume arogorera umuntu wese urupfu.
kuko iyo niyo yaremewe byose kandi niyo ibeshejeho byose mu kurongora abana benshi ngo ibazane mu bwiza. Byari bikwiye gutunganisha rwose indongozi y'agakiza kabo kubabazwa. Kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe. Nicyo gituma atagira isoni zo kubita bene se, ati nzobarira bene data izina ryawe, nzoririmba gutazira hagati y'ishengero. Kandi ati nzokwama ndayizigira, kandi atehe twe n'abana Imana yampaye. Nuko rero kuko abana bahuje inyama n'amaraso, nawe ubwiwe yahuje ivyo nabo, kugira ngo abone uko apfa, kandi urupfu rwiwe aruhindurishe ubusa uwufise ubushobozi bw'urupfu, niwe wa mugwanizi. Kandi ngo arokore abajakariye ubwoba bw'urupfu bose iminsi yose y'ukubaho kwabo. Kuko tuzi neza ko abamarayika atari bo yatoye, ariko yatoye uruvyaro rwa Aburahamu. Nicyo cyatumye byaramubereye gushushanywa na bene se kuri byose, ngo abe umuherezi mukuru wo mu vy'Imana w'imbabazi kandi agororoka, abe impongano y'ivyaha by'abantu. Kuko ubwiwe ko yababajwe no kugeragezwa, ashobora no gutabara abageragezwa. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu ibicishije mu ijambo ryayo, kandi itwemerere no kuritahura. Ikigwa cyacu ni twavutse kugira ngo tuneshe. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Twebwe turakeneye gutahura yuko tutari kuri uyu mubumbe w'isi kubw'impanuka isanzwe gusa. Tuhari kubera intumbero y'Imana, kandi turafise mwene data mukuru wacu ari we yitwa Umwami Yesu Kristo. Nicyo gituma we avuga yuko adategwa n'isoni no kutwita bene se, kandi vyongeye aravuga ati nzomenyesha bene data izina ryawe, no kuvuga izina ry'Imana. Kandi vyongeye iki cyanditswe twasomye kiratwigisha ko we avuga ati ehe twe n'abana Imana yampaye. Abana b'Imana baza biciye muri Yesu Kristo,
baza biciye mu kwizera Kristo nk'umukiza wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso yiwe, tukaronka mpwemu wiwe yera, gutyo tukaronka ukuvuka ubugira kabiri, tukavuka nk'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Tuvutse mu buryo bw'umubiri, tuvyawe n'abavyeyi bacu bo ku isi, aho ntituvuka nk'abana b'Imana, aho tuvuka nk'abana b'abavyeyi bacu bo ku isi. Ariko biciye mu kwizera Kristo, tumwakiriye nk'umukiza wacu, tukaronka mpwemu wiwe, aho twaronse ukuvuka ubugira kabiri, kandi aho tuvuka nk'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, tuvukiye mu bwami bw'Imana. Ivyo nivyo Yesu yabwiye Nikodemu mu kigabane cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6 muri Yohana, igihe yabwira Nikodemu ko bikwiye ko avuka ubugira kabiri kugira ngo ashobore kubona ubwami bw'Imana cyangwa ubwami bw'ijuru. Nikodemu ari we yari yitwararitse ubwami bw'Imana, yaciye amubaza ingene ivyo bishoboka. Mu kigabane cya 3 umurongo wa 4 muri Yohana haravuga hati, Nikodemo aramubaza ati, umuntu ashobora ate kuvyagwa ashaje? Mbega yoshobora gusubira mu nda ya nyina akavuka? Yesu aramwishura ati, nukuri nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe n'amazi na mpwemu, ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ni ukugira ngo umuntu yinjire mu bwami bw'Imana, kandi hariho uburyo bumwe rudende bwo kwinjira mu bwami bw'Imana. Umuntu yinjira biciye mu kwizera Kristo nk'umukiza wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso yiwe, tukaronka mpwemu wiwe yera, gutyo tukavuka ubugira kabiri, tukavukira mu bwami bw'Imana. Kandi aho turonka umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bugira 6. Yesu kandi yarongeye aramubwira ati, ikivyawe n'umubiri naco n'umubiri, ikivyawe na mpwemu naco ni mpwemu. Ntutangazwe nuko nkubwiye, ntimurakwiye kuvyagwa ubwa kabiri. natwe kandi ntitwoshobora gutangazwa nuko bikenerwa ko tuvuka ubugira kabiri kugira ngo twinjire mu bwami bw'Imana. Abigishwa ba Yesu Kristo, igihe bari bakiri kumwe na Yesu ku isi, mu bukozi bwo ku isi bwa Yesu, naho barabizera Yesu Kristo, muri uwo mwanya ntibari bwavuka ubugira kabiri, kuko ntibari bwaronke mpwemu yera. Ariko Kristo mu mugambi wiwe w'agakiza, apfiriye ku musaraba i Karuvariyo, akazuka ku munsi ugira 3, hanyuma haheze iminsi 40 azutse, akaduga mu ijuru. Akaduga mu ijuru akicara iburyo bw'Imana. Haheze iminsi 10 aduze mu ijuru akicara ku ntebe y'Imana. Mpwemu yera yaraje ku bantu 120 abari bari mu cyumba cyo hejuru, bariko barasenga kandi barindiriye ukuza kwa mpwemu yera. Kandi aho baravutse ubugira kabiri abantu 120 ku munsi wa Pentekoti. Kandi guhera ngaho ukabandanya, bagiye baravuka ubugira kabiri ibihumbi n'amamiliyoni vy'abantu, uhereye muri iyo minsi kugeza muri iki gihe cya nyuma. Rero umuntu avukira mu bwami bw'Imana kugira ngo aneshe, kandi intsinzi ya mbere ni ukwakira Kristo nk'umukiza wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso yiwe, tukaronka mpwemu wiwe yera, gutyo rero tukaronka ukuvuka ubugira kabiri. Kandi iyo ni intsinzi kuri umwe wese wo muri twebwe.
turashobora kubona rero yuko umuntu avutse ubugira kabiri avuka kugira ngo aneshe, kandi intsinzi ya mbere ni ukuvuka ubugira kabiri. hanyuma naho ku munsi w'iherezo azoronka umubiri uhoraho uhawe ubwiza, kandi uwo muntu azogira ishusho na kameremere by'umukundo wacu umwami Yesu Kristo mu mwuzuro. icyo nicyo gituma twavutse kugira ngo tuneshe, kandi tuzoronka intsinzi ikomeye mu rukundo rw'Imana, kandi tuzoronka umubiri uhoraho umeze nk'umubiri uhoraho kandi uhawe ubwiza w'umwami Yesu Kristo. kandi iyo izoba ari intsinzi ikomeye yo mu rukundo rw'Imana, kandi guhera ngaho ntituzokongera kuba abapfa, tuzoba abadapfa mu mubiri ufadika, kuko uzoba ari umubiri ufadika uhoraho kandi uhawe ubwiza umeze nk'umubiri wa Yesu Kristo umukiza wacu. icyo nicyo gituma tuvuka kugira ngo tuneshe. Kristo ariko ararema ubwoko bushasha bufise ubugingo budashira, kandi igice cya mbere mu mugambi wo kuremwa k'ubwo bwoko bushasha, igice cya mbere ni ukuvuka ubugira kabiri, aho umuntu aronkera umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. iyo ni ishusho y'Imana. uyo ni umubiri wa teofaniya uwo Yesu Kristo yagumye arimwo ibihe byose, kandi uwo ni wo mubiri Kristo yavuze igihe yavuga ati, imbere y'uko Aburahamu abaho je namye ndiho. icyo cyari ikiyago yagiranye n'abayuda bamwe mu kigabane cy'umunani umurongo wa 56 kugeza ku wa 58 muri Yohana, igihe yabwira abayuda ati, Aburahamu yari yarahahamiye kubona umunsi wanje kandi yarawubonye aranezerwa. baramubwira bati, wewe nta n'imyaka 50 ufise, ariko uvuge ngo warabonye Aburahamu? Yesu arababwira ati, mbere y'uko Aburahamu abaho jewe namye ndiho. none ni gute Yesu yari ariho imbere y'uko aba mu mubiri ufadika? kuko umubiri ufadika w'inyama wo wavukiye i Betelehemu y'i Yudaya uvyagwa n'inkumi Mariya. ariko imbere y'uko aronka uwo mubiri w'inyama, Yesu yari asanzwe afise umubiri wiwe uhawe ubwiza, canke umubiri wiwe wa teofaniya, umubiri wiwe wa teofaniya wo mu buringanire bugira gatandatu. kandi muri uyo mubiri wa teofaniya niwo yiyerekeramwo bavugishwa bo mu isezerano rya kera, kandi yitwa marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano. uyo marayika w'isezerano umwe yabohora ihanga ry'Abaheburayo akabakura mu buja muri Egiputa, ni umukundo wacu umwami Yesu Kristo. uyo marayika w'isezerano uwiyeretse Aburahamu akamwiyereka nka Melikisedeki ari mu mubiri we wa teofaniya, ni umukundo wacu umwami Yesu Kristo. nicyo gituma Yesu Kristo ari Melikisedeki, umuherezi wo mu ngoro yo mu ijuru, ni umuherezi mukuru w'ingoro yo mu ijuru. ari we yinjiye mu kibanza cy'ahera cyane yinjiranye amaraso yiwe bwite, kugira ngo atuvugire twebwe twese mu ngoro yo mu ijuru, mu kibanza cy'ahera cyane. aho niho hari intebe y'Imana hariya mu ijuru, kandi yicaye ku mutemere wo guhongerera ko ku ntebe y'Imana, kandi yagumye ariko aratuvugira akoresheje amaraso yiwe bwite, atuvugira kugeza hinjiye ku watoranijwe wa nyuma w'Imana, wamenywe kera n'Imana, yinjiye mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo. niyamara kuvugira kugeza ku wa nyuma mu batoranijwe, aho rero azoba arangije igikorwa cyiwe cyo kuvugira abantu mu ijuru, nk'uko umuherezi mukuru nawe yabikora mu ihema ryubatswe na Mose no mu ngoro yubatswe n'umwami Salomo ku munsi w'impongano, ari wo wari umunsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi kwa buri mwaka. aho haratangwa impongano y'isuguru y'impene, kandi umuherezi mukuru niwe yayibaga, niwe yayikerera, hanyuma amaraso yayo akayajyana mu kibanza cy'ahera cyane, akayamijagira akoresheje urutoki rwiwe ibihetangabo ndwi, akayamijagira ku mutemere wo guhongerera ko ahaba hari ukugaragara kw'Imana mu muco wa Shekina. kandi ibyo vyaba kugira ngo ihanga ry'Abaheburayo banywanishwe n'Imana. uwo waba ari umunsi wo kunywana n'Imana, kandi icyo nicyo gituma buri mwaka
habaho umunsi w'impongano. Uwo munsi utabayeho mu mwaka kanaka, abantu ntibaba buzuye n'Imana, kandi mu yandi majambo igihano cy'Imana cyaca kiza ku bantu. Nicyo gituma mwebwe mushobora kubona yuko ku ihanga ry'Abaheburayo hagiye haraza ibihano by'Imana muri ibi binjana byose, kugeza ubu nta ngoro bagifise, yaba iya Mose cyangwa iya Salomo. Nta nubwo bagifise umuherezi mukuru ngo abatangire ibyo bimazi, kandi kugeza ubu ntihagikenewe ibyo bimazi, kuko Yesu Kristo yaramaze gutanga ikimazi cy'icyaha. Nuko rero Imana ubu yemera ikimazi kimwe gusa, ikimazi cya Kristo yatangiye ku musaraba i Karuvariyo. Kandi Imana yemera amaraso amwe gusa, amaraso ya Yesu Kristo ariyo atwoza icyaha cyose kandi akatunywanisha n'Imana. Ukunywanishwa, ukuzura n'Imana, ivyo biba biciye muri Yesu Kristo, ari we yatanze ikimazi gitunganye. Arico kimazi cyari cyarashushanijwe mu mpongano zatangwa ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi, ariko igihe icyo kimazi cyashyikirizwa muri Yesu Kristo, guheraho Imana nticyemera ibimazi by'ibitungwa. Rero ubu uruvyaro rwa Aburahamu rwo mu ijuru, aribo bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, abatoranijwe n'Imana, Isirayeli yo mu ijuru, ubu bariko baranywanishwa n'Imana muri iyi myaka yose yo guhera ku munsi wa Pentekoti ukabandanya, kuko Kristo ariko aratwingingira, atuvugira ari mu kibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu. Kandi niyo twamara kunywanishwa n'Imana kugeza ku wa nyuma mu bafise amazina yabo yanditswe mu ijuru, aho rero Isirayeli yose yo mu ijuru izoba yamaze kunywanishwa n'Imana. Kristo rero azoheza ave ku ntebe yo kuvugira abantu, yakira igitabo gihesha uburenganzira kuri mwene vyo, ari cyo gitabo kimatanishijwe udushasharandwi, rero azokizingururira mu ijuru. Aheze yisubiza abo bose yacunguje amaraso yiwe, azura abapfuye bizeye Kristo, natwe azoduhindura. Hanyuma tuzoca tujana na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Aho rero tuzoheza tubone Yesu Kristo mu mubiri wiwe uhawe ubwiza, kuko natwebwe natwe tuzoba dufise imibiri ihawe ubwiza. Rero murabona igituma twavukiye kuri uyu mubumbe w'isi. Twavutse kugira ngo tuneshe. Ntituri ngaha ku isi kugira ngo tujye, turyame, dukore, tujye, turyame, twongere dukore. Ivyo nivyo n'ibikoko navyo bikora, kurya no kuryama, bikanakora ibintu bimwe bimwe ibikoko bimwe. Hari ibindi bikoko ari binebwe cyane ataco bikora, rero bigategerezwa kugaburirwa. Rero murabona intumbero yo kuba turi kuri uyu mubumbe w'isi n'ubugingo budashira, kandi icyo nicyo gituma duhura n'ubugingo budashira, ari bwo Yesu Kristo, mu gihe tuba twemerewe kubamwo, kugira ngo gutyo tujye mu kibanza cyacu, dufate ikibanza cyacu mu bwami bw'Imana. Umwe wese mu gihe yemerewe cyangwa aramukiwe kubamwo. Bamwe baramukigwa kubaho mu gihe kanaka, abandi nabo bakemererwa bakaramukigwa kuba mu kindi gihe. Rero turashobora kubona ko intumbero y'ubuzima bwacu ku isi ni intumbero y'ubwiza cyane gusumba ibyo twebwe twibaza twiyumvira. Turi ngaha kugira ngo twemeze ikibanza cyacu mu bwami bw'Imana. Revera William Branham mu butumwa bwiswe ngo gupima ijambo ryayo ku rupapuro rwa 42 mu Kiespanyol, ni biri muri iki gitabo cy'imirongo ku rupapuro rwa 34,
paragrafu ya 11:97. Revera William Branham aravuga ati, yo irapima amajambo yayo yose, muvyiyumvire gusa, irapima amajambo yayo yose, kandi mwebwe mwari ijambo ryayo, yo yari ijambo, namwe mwari igice cy'ijambo ryayo, kandi icyo nicyo gituma mwebwe mwarungitswe ngaha kugira ngo mwemeze muje mu kibanza cyanyu mu bugingo. Kandi twebwe tuje kuri iyi si, twaje kugira ngo twemeze ikibanza cyacu mu bugingo budashira. Nicyo gituma duca kuri uyu mubumbe w'isi kugira ngo twemeze tuje mu kibanza cyacu mu bugingo budashira. Icyo nicyo gituma duhamagagwa, tugashigwa mu gihe twemerewe twaramukiwe kubamwo, umwe wese mu gihe yemerewe aramukiwe kubamwo. Rero twebwe ubu muri iki gihe cya nyuma twaramukiwe kuba mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo. Revera William Branham yawugereranije n'umusozi umeze nka piramide, kandi yarashizeho ibihe bitandukanye by'ishengero rya Yesu Kristo mu banyamahanga. Yarashizeho ibihe ndwi n'intumwa ndwi zavyo, aribyo byashikirijwe mu bibanza bitandukanye, kandi ibyo byose byashushanirijwe mu mashengero ndwi yo muri Aziya ntoya, ariyo yacaguwe ashyirwa mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Inyuma rero y'izo ntambuko ndwi haca haza igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, igihe cy'urukundo rw'Imana. Buri gihe cyashikirijwe mu kibanza kanaka. Muri Aziya ntoya hashikirijwe igihe cya mbere mu banyamahanga, hanyuma hashyitswa ibihe bitanu mu Burayi, mu bihugu bitandukanye byo mu Burayi, kandi buri gihe cyari gifise intumwa yacyo. Hanyuma igihe cy'indwi nacyo cyashikirijwe muri Amerika ya ruguru, kandi Revera William Branham yabaye intumwa y'icyo gihe kigira indwi, kandi byongeye yabaye integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Yarungitswe afise impwemu n'ububasha bya Eliya kugira ngo ategurire inzira ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Hanyuma igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka nacyo gishikirizwa muri Amerika Latine na Karayibe, aho Kristo ahamagarira akegeraniriza abatoranijwe biwe bo kuri uyu munsi w'iherezo, kandi arabashyira mu ishengero ry'iwe mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, igihe cy'urukundo rw'Imana, kugira ngo baronke intsinzi mu rukundo rw'Imana, kuko twavutse kugira ngo tuneshe. Rero turashobora kubona igituma turiko turaba kuri uyu mubumbe w'isi, kandi ibi bintu tubitahuye turashobora kubona yuko ubuzima ari ingirakamaro cyane kuruta ibyo twebwe twiyumvira twibaza. Hariho intumbero iva ku Mana mu buzima bwacu. Icyo nicyo gituma ubuzima bwacu bwo ku isi bufise igituma, kandi iyo umuntu abonye igituma cy'ubuzima bwiwe kuba buri ku isi, araheza rero agashimira Imana kubwo kuba ariko araba kuri iyi si, akaba ariko arumva ijwi ry'Imana muri iki gihe cya nyuma. Kristo yaravuze ati, uw'Imana yumva ijwi ry'Imana. Yarongeye kandi aravuga ati, intama zanje zumva ijwi ryanjye zikankurikira. Muri Yohana mutagatifu ikigabane cy'icumi, Yesu ariko aravuga ku ntama ziwe, kuko we abana b'Imana bose yabagereranije n'intama. Kristo nawe yigereranije n'umwungere mwiza. Mu kigabane cy'icumi umurongo wa 14 kugeza kwa 16 muri Yohana aravuga ati, ni jewe mwungere mwiza, ndazi intama zanje, n'izanje ziranzi, nk'uko data anzi nanje nkamumenya, kandi ndigura intama zanje.
we yari kupfa, yari kuzopfa. Kubera iki? Apfiriye umwe wese wo muri twebwe. Apfiriye twebwe turiko turaba muri iki gihe. Apfiriye n'ababayeho mu bihe byarenganye. Arabandanya avuga ati, kandi mfise n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo. Ni ukuvuga ngo intama zitari izo mu ihanga ry'Abaheburayo, abo n'abanyamahanga, nazo nyene birankuye kuzija imbere. Zizokumva ijwi ryanje. Hazoba umukuku umwe n'umwungere umwe. Hazoba umukuku umwe. Iryo ni ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. N'umwungere umwe. Nawe n'umukudu wacu Umwami Yesu Kristo, umwungere mwiza. None ni gute we azohamagara akazana izo ntama mu ruhongore mu ishengero ryiwe? Uva mu gihe uja mu kindi, Yesu Kristo muri mpwemu yera yaza aragaragarira mu mumarayika ntumwa wo muri buri gihe, mu kibanza cy'abagihwanye n'ico gihe. Kandi biciye muri iyo ntumwa, Yesu Kristo muri mpwemu yera yaza arahamagara yegeranya intama ziwe, azegeraniza mu ruhongore rwiwe mu ishengero ryiwe. Rero ubu naho muri iki gihe cya nyuma ariko arahamagara yegeranya intama ziwe za nyuma, abatoranijwe biwe ba nyuma, abegeraniriza he? Mu ruhongore rwiwe mu ishengero ryiwe. Abikorera mu kibanza ikihe? Muri Amerika Latine na Karayibe. Turashobora kubona rero igituma twebwe turiho kuri uyu mubumbe w'isi, tukabona n'igituma twebwe dukenera kumenya ibyo bintu mu bugingo bwacu. Twarifuza kumenya igituma ubuzima bwacu buri ku isi. Twarifuza kumenya umugambi, integuro y'Imana. Rero ubu Imana iriko irayitumenyesha twebwe twese. Rero ubu turashobora kubona yuko umuhamagaro wa nyuma wa Kristo ubera muri Amerika Latine na Karayibe. Hanyuma naho azohindukirira ku ihanga ry'Abaheburayo kugira ngo ahamagare yegeranye ibihumbi 144 by'Abaheburayo, aribo banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo. Ariko ubwa mbere abanza guhamagara akegeranya abatoranijwe biwe bo mu banyamahanga kugira ngo yuzuze uruhongore rwiwe, ishengero ryiwe ryo mu banyamahanga muri iki gihe cy'iherezo, kugira ngo hanyuma acazura abapfuye bizeye Kristo, aduhindure natwe abariho turi bazima. Twebwe tuguma turi bazima kugeza aho abapfiriye muri Kristo bazozukira. Tuzohindurwa kuko twavutse kugira ngo tuneshe. Twavutse kugira ngo turonke intsinzi ikomeye mu rukundo rw'Imana, kandi kugira ngo turonke ukudapfa kw'ibihe bidashira, kandi turonke umubiri uhoraho udapfa, uhawe ubwiza wa gisore w'ibihe bidashira, ari we uzoboneka ufite hagati y'imyaka 18 na 21, ibihe bidashira. Nuko gutyo tugira ishusho n'akameremere vya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Uwo ni wo mugambi, niyo nteguro y'Imana kuri umwe wose wo muri mwebwe no kuri jewe nanje. Twavutse kugira ngo tuneshe, kandi intsinzi tuyironka biciye muri Yesu Kristo umukiza wacu. We niwe aduha intsinzi. Rero tumaze kumenya igituma turiho kuri iyi si, tubandanye tujya imbere tumukorera n'ubugingo bwacu bwose, twumviriza ijwi ryiwe, ijambo ryiwe, kandi turiko turategurwa, twitegura kugira ngo duhindurwe muri iki gihe cya nyuma. Kandi buri gihe turiko turakora mu gikorwa ciwe iminsi yose y'ubuzima bwacu. Kuri jewe ryari ihirwe rikomeye kubana namwe muri uyu mwanya, ndiko ndabashingira intahe y'igituma twebwe twavukiye kuri uyu mubumbe w'isi. Mwibuke yuko turi ngaha kubera intumbero y'Imana. Hinge gatoya murabe ivyo Paulo mutagatifu avuga mu kigabane c'8 mu Baroma. Aravuga ati, abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Umurongo wa 14. Abo n'abantu bizeye Kristo nk'umukiza wabo, boza ivyaha vyabo mu maraso yiwe, baronka mpwemu wiwe yera. Kandi abo barongorwa na mpwemu yera, kuko mutahawe impwemu y'ubuja, kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya,
ariko mwahawe impwemu yo kubahindura abana b'Imana idutakisha ngo aba data. Mwemu bwiwe abwiririkanya n'impwemu yacu ari cyabona yuko turi abana b'Imana, ariko ko turi abana bayo turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo, namba tubabazanywa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Duhawe ubwiza, aho tuzoronka umubiri uhawe ubwiza, tuzohabwa ubwiza, tuzohindurwa, kandi tuzoronka umubiri uhawe ubwiza. Niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa. Kuko ibyaremwe vyiteze uguhishurwa kw'abana b'Imana biguhahamiye cyane. Uko kugaragara kw'abana b'Imana bari mu mibiri ihoraho, bafise ubugingo budashira, bafise imibiri ihawe ubwiza, kandi imibiri ya gisore y'ibihe bidashira, kandi bafise vyose ivyo Adamu na Eva batakaje twabisubijwe, n'ububasha bwose n'ubutware bw'Imana buri muri twebwe. Ivyaremwe vyose biriteze birarindiriye uwo mwanya, kandi uko kuzoba ari ukuzuka kw'abapfuye bizeye Kristo hamwe no guhindurwa kwa twebwe bariho turi bazima. Kuko ivyaremwe vyagezwe kuganzwa n'ibitagira ikimazi, kandi sivyo vyavyigombeye, ariko vyagizwe niyageze ko biganzwa bityo. Kugira ngo vyizigire yuko navyo bizocungurwa ngo ntibibe ibija byo kubora, bizohabwa ukwidegemvya gufatana n'ubwiza bw'abana b'Imana. Kuko tuzi yuko ivyaremwe vyose binihira hamwe bikaramukigwa hamwe, binihira hamwe bikaramukigwa hamwe kugeza n'ubu. Kandi si ico gusa, ariko natwe abafise umushuzo wa mpwemu, natwe nyene tunihira mu mitima yacu twiteze gucika abana b'Imana, niko gucungurwa kw'imibiri yacu. Ukuragwa mu mwuzuro uko twiteze no gucungurwa kw'imibiri yacu, aho tuzoronka uguhindurwa kwacu, kandi gutyo turonke umubiri uhoraho wa gisore w'imiyabaga uhawe ubwiza, umeze nk'umubiri uhawe ubwiza wa Yesu Kristo umukiza wacu. Kuko twakijijwe mu buryo bwo kugira icyo twiteze, ariko icyari cyitezwe iyo kibonetse ntikiba kicitegwa. Icyo umuntu abonye yoba kicitega ate? Yamara ko twiteze icyo tutarabona, nuko tukirorera twihangana. Niko na mpwemu adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiye gusenga, ariko mpwemu ubwiwe aradusengera aniha iminiho itovugwa. Ariko yisesa imitima irazi ivyo mpwemu yiyumvira, kuko uko Imana igomba ariko mpwemu asengera bera. Kandi turazi yuko ku bakunda Imana vyose bifataniriza hamwe kubazanira ivyiza, abahamagawe nk'uko yabigabiye.
kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Imana yatumenye uhereye isi itararemwa, kuko yo ibera hose icyarimwe kandi izi byose. Nuko rero yo irazi ibizoba muri kazoza, kandi yo mu yandi majambo uhereye isi itarashyirwaho ifatiro yaratubonye twicaye ngaha. Yoyo uhereye isi itararemwa yaradutoranije kugira ngo tuze turagwe mu mwuzuro, tugigwe abana bayo mu mwuzuro. Yaradutoranije kugira ngo tuze tugire ishusho ya Yesu Kristo kandi tugire na kameremere ya Yesu Kristo. Kugira ngo tugire ishusho ya Yesu Kristo, uyo n'umubiri wa teofaniya, kandi kugira ngo turonke kameremere ka Yesu Kristo, uwo n'umubiri uhawe ubwiza. Twaratoranijwe n'Imana uhereye isi itararemwa kugira ngo duse na Yesu Kristo umukiza wacu, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Mukuru wacu rimwe rimwe twiyumvira yuko ari uwavutse ubwa mbere mu muryango wacu, ariko uwo ni mwene data mukuru wacu wo mu buryo bw'umubiri biciye mu muryango wo ku isi. Ariko mwene data mukuru wacu ni Yesu Kristo umukiza wacu, we ni mwene data, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Mwibuke yuko turi mu biremwa bishasha bifise ubugingo budashira, twakiriye Kristo nk'umukiza wacu, tukakira mpwemu wiwe, bityo tukaronka ukuvuka ubugira kabiri. Aho twavukiye mu muryango mushasha, umuryango wo mu ijuru. Twavukiye mu muryango w'Imana. Muri uwo muryango Yesu Kristo ni imfura, we niwe nkomoko y'ivyaremwe n'Imana, niwe nkomoko y'ubwo bwoko bushasha bufise ubugingo budashira. Kandi nk'uko ari niko na bene se bose bazomera biciye muri Yesu Kristo. Niho baza mu bugingo budashira abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Abo yatoranije kera yarabahamagaye. Murabona, Kristo ahamagaye umuntu, uwo muntu aba yaratoranijwe uhereye isi itararemwa. Umuhamagaro uba kubo we yatoranije uhereye isi itararemwa. We yaravuze ati, intama zanje zumva ijwi ryanje zikankurikira. Ati uw'Imana arumva ijwi ry'Imana. Igihe yavuga ku ntama ziwe aribo bana b'Imana, yaravuze ati bari abawe urabampa. None ni kubera ko yabamuhaye kugira ngo abahe ubugingo budashira. Arabandanya avuga ati, abo yahamagaye yarabatsindanishirije. Gutsindanishirizwa ni ugusigara umuntu ameze nk'utigeze acumura na rimwe mu buzima bwiwe, kuko amaraso ya Yesu Kristo aratwoza icyaha cyose. Gutyo rero dusigara tumeze nk'abatigeze bacumura namba. Kandi abo yatsindanishirije yarabahaye ubwiza. Murabona, mu bwenge bw'Imana umugambi wose, integuro yose yari isanzwe ihari uhereye n'isi itarashyirwaho ifatiro. Hanyuma rero Imana igenda irashyitsa integuro yayo,
kandi twebwe tuzohabwa ubwiza, tuzoronka umubiri uhawe ubwiza. Ibyo bisanzwe biri mu nteguro y'Imana uhereye isi itararemwa, kandi bitegerezwa guhindukira ukuri muri twebwe, kuko twavutse kugira ngo tuneshe. Rero Pawulo mutagatifu aravuga ati, ko bimeze bityo tuvuga iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Iyo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izobura ite kutugabirira byose kuri we? Mwibuke yuko turi abaragwa b'Imana kandi turaganwa na Yesu Kristo, kandi hamwe na Kristo twebwe turaragwa, kandi hamwe nawe Imana izoduha ibintu byose. Ivyo we aragwa, natwe turabaragwa, turabiragwa. We n'umwami w'abami, uganza abaganza, natwe turabami hamwe nawe. We n'umuherezi mukuru wo mu ngoro yo mu ijuru, natwe turabaherezi hamwe nawe. Turabo mu rutonde rw'ubuhereji bwo mu ijuru, urutonde rw'ubuhereji bwo mu ngoro yo mu ijuru. Kandi urwo rutonde rw'ubuhereji si urutonde rwa Lewi, arirwo rutonde Aroni yakomotsemwo, ahubwo ni urutonde rwa Melikisedeki. Ubwo ni urutonde rw'ubuhereji bwo mu ijuru, kandi muri urwo rutonde rwo mu ijuru we n'umwami, natwe turabami bo mu rutonde rwa Melikisedeki. We vyongeye ni umucamanza, natwe nyene turabacamanza kumwe nawe. Nicyo gituma tuzocira imanza isi mbere n'abamarayika, niko Pawulo atubwira. We aravuga ati, mbega ntimuzi yuko abera bazocira imanza isi, bagacira imanza n'abamarayika, abamarayika baguye. Rero Pawulo mutagatifu aha aravuga ati, izobura ite kutugabirira byose kuri we? Ninde azorega ab'Imana yatoranije? Mbega ni Imana, kandi ariyo ibatsindanishiriza. Ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo Yesu, kandi ari we yapfuye. Ibi biruta yarazutse, ari buryo bw'Imana, bitaye ko aradusengera. Icyo nicyo gituma iyo abana b'Imana bakoze ikosa kanaka cyangwa icyaha, baracyaturira Kristo, bigaye bihanye kuba bakoze iryo kosa. Ibyaha byabo barabiterera mu maraso ya Kristo, bigakugwaho, kuko amaraso ya Kristo aratwoza icyaha cyose, kandi ayo maraso arahari ku bwatwebwe twese amasaha 28 y'umunsi. Umuntu atigaye ngo yihane ibyaha byiwe ntiyoshobora kuvyatura, kuko yoba ariko arasaba imbabazi z'ibyaha byiwe kandi atigaye atihanye, kandi ivyo ntacyo bimara. Rero turashobora kubona yuko amasaha 28 y'umunsi tuba dufise amaraso ya Yesu Kristo ahari ku bwacu, kugira ngo gutyo impuzu zacu zibe zejejwe igihe cyose. Ni nk'uko dufise amazi n'isabuni, kugira ngo imibiri yacu ibe isukuye iminsi yose. Turakoresha amazi n'isabuni kugira ngo umubiri wacu ube ufise isuku, kandi kugira ngo tumesure n'impuzu. Kandi hagize ibara kanaka ry'irangi rijako, turashyira ku muti weza cyane, ugakura iryo bara ry'irangi ku mpuzu cyangwa ikindi kintu,
ntiduca duheba iyo mpuzu kubera ko yacafuye, ahubwo turayimesura tukayishyira ku muti weza cyane mu kibanza gikenewe kujya ko uwo muti, iyo mpuzu ikaguma imeze neza, tukabandanya tuyikoresha. Yesu Kristo nawe nyine ntaduheba, ntaduta kubera ko twakosheje cyangwa twacumuye, ahubwo amaraso yiwe arayafise ku bwacu amasaha 24 y'umunsi. Kubera iki? Kugira ngo impuzu zacu zibe zejejwe zera igihe cyose. Rero turashobora kubona yuko twavutse kugira ngo tuneshe, kandi nta na kimwe kizodutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Nta ngorane, nta makosa, nta sekibi, nta bamarayika, nta guhamwa, nta nkota, nta n'urupfu, nta n'ubuzima nabwo, nta n'ubugingo nabwo. Ibibaho byose ntibizodutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ni ukuvuga yuko Imana itaduheba, itaduta, iradukunda, kandi izotugumya turi kumwe nayo ibihe bidashira, kuko twavutse kugira ngo tuneshe, abavutse kugira ngo baneshe. Iyo umuntu ivyo abitahuye, ntiyigera ahagarara mu buzima bwiwe, abandanya atera aje imbere, ariko arakorera Kristo. Namba ntazokwigera yitandukanya na Kristo, ntacyo bitwaye icyoba mu buzima bwiwe cyose, kandi azokwama avuga ati byose bikoraniriza hamwe kuzana ibyiza. Aratunganya icyo ari cyo cyose mu buzima bwiwe, agatunganya ingorane ziwe, akabandanya aje imbere mu buzima, kandi ntacyo bitwaye ibigeragezo yocamo mu buzima, abandanya aje imbere, kuko umunsi umwe ibigeragezo bizorangira. N'iryari? N'igihe tuzoba twarangije intambuko yacu y'ibigeragezo, ariyo iba tukiri muri uyu mubiri upfa. Igihe tuzoba turi mu mubiri mushasha, ntituzokongera guca mu ntambuko z'ibigeragezo, aho byose bizoba ari umunezero, byose bizoba ari ibihe bidashira, atangorane n'imwe ikihari, kuko mu mubiri mushasha hazoba harangiye ingorane zose, ibibazo byose. Ibibazo bihari mu gihe tukiri muri iyi mibiri ipfa, kuko turiko turapimwa, tugeragezwa, ariko twavutse kugira ngo tuneshe. Twavutse kugira ngo tuneshe, kugira ngo turonke intsinzi ikomeye mu rukundo rw'Imana, kandi turonke ukudapfa, ibihe bidashira. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese, ikaba no kuri jewe nanje, kandi ese vuba ho kuzura igitigiri cy'abatoranijwe n'Imana, vuba twese tugahindurwa, abapfiriye muri Kristo nabo bakazukira mu mibiri ihoraho, nuko twese turi kumwe tukajyana na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, mu izina rihoraho ry'Umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Imana ibahezagire kandi balindi bazigame mwese.